ndamaze konsa umwana kandi ntaravyara. Vya vrai? Ego. Kama bere ufise. Nita umwana naravyuka mu gitondo nkasanga kajya kantu kirabura imoko kabaye kizinze kakirabuye. Aba mama muhabwa amashugo yayo. Narigeze gutwara inda mugabo yo muri filme. Iyo nda rero ivuge neza. Ngoja. Rujya nyuma kitandire komande subiza inyuma gato. Kigale curo musirori. Narigeze gutwarinda. Nico gituma reje ngomba nzogire mariage abana bacu bakuru. None kuvuga ngo uzogire mariage. Uzo ko ari umusore ngumva mariage. Uvuga ngo ngumagire mariage nafara cya mukono uko ya. Bebe Uyu ni ngoba. Uya vrem. Muvuga ngo ngumva ngo nzogire mariage. Usanga ari umukozi w'Imana baravugiye. Nabili. Uvise verse ija naolewa. Ivuga ngo uko wapi my ex nataka nikupe kadi. Kesho nitaolewa nataka ufike sitaki zawadi. Niko pamoja na habi anakusalimia. Eti kesho sikose ukule ukunywa tagaramia. Umenitupa kaniokota mgonjwa ye ni dokta imeshang'aa nyota naolewa. Exe wanje umunsi Imana zo mu mafaranga nzoza ngure iparasera mubamo ijya parasera y'abavyeyi biwa hanze muhangayike mufe mupanze. Exe wanje aho uri hose erega wambaye amarori ntavyabona. Reka kwanza mbone neza. Exe wanje aho uri hose umusabire ku Mana sindonga amafaranga. Nikipata franga exe wangu iyo parasera mubamwo nzoyigura. Muhangayika ufe munangayika mufe mupanze uno musi muri kumuzinda kesho buterere kesho yake bukirasazi maramvya mubone shaka numve muri mu kibito cya Rugombo mugabara kuba baje none urazi vraiment urazi nta kintu kibabaje nko gukunda umuntu nko kubukundanye n'umuntu cyangwa kubukunda n'umuntu yego hama uyo muntu akagucitinga yego n'umupeti cyangwa umuntu yabona couple yanyu akavuga vraiment yona bapenda yo. Hello muraho umeze neza mwaramutse namwiriwe bivanya mwese aherereye twege ni mwaramutse tumeze neza turashima Imana. Hama ikiganiro cacu ni Rita nera nkuko bisanzwe. Amahoro nera. Amahoro cyane Rita. Umeze neza? Sava meze neza. Nuko wabongetse gose. Agakrima. Wavuze ngo umuntu ngo misi yose ngo umuntu ntawari buri budo. Oya hari igihe nyene bisaba ko umuntu ndabibona n'ivyo urimo ntashaka kwikora kwa mezuku. Nimuzu nambaye ntibinyemerera kukubuje. Oya. Ari ibintu abantu bajana n'umwanya bya ntwanda babarira. Hako ushaka gusanga umuntu agiye mu rubanza. Ugiye mu rubanza tufata ugiye gwanterema. Ugaciga ndambaye nko wambaye urakomeye umutwe. Ugiye muri oya ari muzu wambaye kavuga ati kameme imuzu yambaye niyo muri soirée. Iyi nari yo kukiriyo, iyi nayo niyo. Uramaze ko n'ibiro vy'abisilamu. Numuntu aba yambaye buchikopa nazimagadira. Yego shawo tugenda wiki. Kweki mjamuga ati ngiye mu bisilamu. Uzamva n'umuntu ngo nagikanzu sunize. Ngo ari mu bisilamu ngo nibambara ibi. Fore ko turamenya ibintu. Niyo mpamvu rero ndabura ko umuntu wagaze neza ameze uko. Mugasi ndiko ndahera. Karina tukwakira imbere ko twakira umushitsi wacu muramuzi ni wa undi nabwa ko nzogarukana. Umbeya amakuru yazanye yose. Karibu nera ubanze kwanza uramutse imbere yuko twakira umushitsi wacu. Abakunzi ba Yagatek ndabaramukije cyane mwese mugire aho muba mwubahwe. Kintu ca mbere nama ndabasaba no gukora sabone kuri Yagatek kugira ngo dushishikare kubona yuko dushigikiwe baje. Hama rero mutumire uno munsi ndamunyotewe gose. Ndamunyotewe Rita ndakwingiza. Ubu mutwakirire kubera ko jewe ofise amakuru menshi arimwe umubabaro n'umunezero. Okay. Nkuko bisanzwe twabariye ko dutewe iteka tukaronka umutumire canke mugatwe niyo tubuze umutumire. Twaraheza nta ngorane dufite. Twebwe rakibazo maisha naenda. Ubuzima burabandanya. Cyane. Nyakugira iteka turaguhaye karibu. Merci beaucoup. Urashaka kandi gusubira kwibarira abakunzi ba Yagatek.
Nanguye gutwenga. Una bado. So abafana ba Yagatek abafana biwanje mugabo nkuko namavuga je ndakunda kwisemba abantu sinzi ko mfise abafana nkunda kuvuga karongo abafana biwanje urabafise wa mbere ni jewe ni wewe yego ndagufana. So guys nitwa amazina y'abavyeyi bampaye nitwa Patient Bizimana ariko amazina abafana bampaye cyangwa izina abafana bampaye ni Mr Chocolate cyangwa ni mvuga igifaransa nyita Tonto Chocolat. Tonto Chocolat. Ego. Tonto Chocolat. Tonto Chocolat yavuye. So ayo mazina rero muzabaza ngo yavuye he yavuye Tonto Chocolat. Arutubaza rero jaga mu bwa journalist mubaza umutumire. Kugira ngo hari umuntu ashobora kugakunda uretse ko hari umuntu ashobora kubizina ry'undi muntu. Hariho nk'aya mafilme y'abahindi baba mama wo mu Buyenzi bajya bakunda kuba abana baba benshi bari avyaye umwana amwita umwana wo muri ya filme. Oya na journalist umwana izina muri filme urakoze Ashley uka filme Miss Johnson ari mu prince fisinda narakunda iga filme kuko ujya mukobwa kumubona gusigyo zina ujya mu prince namukunda gupfa. Yego rero cyandabaza umuntu ariko ndabwira umugabo tumwitira izina Wazi ndio tuyemero noze dictionnaire sigo ndo dusanga ari bijini byo muri Nigeria dusanga bise n'insiguro nziza twari mwita jewe izina Mr Chocolate cyangwa Tonto Chocolat abantu benshi barayibaza yuko ari izina nihaye kumvo z'ubuguruguru cyangwa ibyo avuga mu giswahili ngo bukaramusi na uko mukaramusi arabona yambwiye ngo uko wiyita chocolat nguraryoshye vya vrai lakini buyiwayi sio bubaye mugakigano cyanyu ngo kirimo amajambo agumye oya rita buyiwayi ni bubi uretse ko buyiwayi bukiza umuntu vya vrai bunakuponya bubaye bwinshi n'ingorane oya mugabo imwe nemwe burakiza umuntu cyane umuntu umuyiwayi arashaka gukirira abandi bapfiriye. Yego rero Mr Chocolate cyangwa Tonto Chocolat jewe mvuka mu muryango w'abana benshi hama je n'umuntu Jacques Fitekeya nakunda kuva madiri wanje nkaza mfise chocolat mpereza abana ba sister bambonye imisi yose ntazanye chocolat Tonto Chocolat Tonto Chocolat gaturuva muri famille ngo yo kunzanira nanje ndakunda chocolat ko naje iyo zina nanipendeza ko jewe vraiment ariko chocolat ikundwa n'abazungu abirabure abantu bakuze abana batonya naje ndi chocolat tuka ndakundwa dusubiriye kubona nanje uzompe chocolat ndayikunda bya vrai jewe rita umuntu wese ari buraya tuzinanye akiza ikintu ca mbere mba numva umengo no musaba chocolat nyine ka telefone vraiment no kuba kwa gusaba umuntu ari buraya chocolat sanga zigugwa $350 Rita nagiye uze wiyenda ngo urankunda unzaniye chocolat zokwaza ko umufuko w'umuceri mpaye w'abana nagiye muri supermarket imwe ntashobora kuvuga sanga chocolat ya 80,000 hapana ni chambrette ya Kamenge chocolat 80,000 uyinzaniye tunarudia kukana ni kuduka chocolat 80,000 je uzaniye chocolat 80,000 zatwitira ubutungane mbona ubwira duceke tube dukundana uranipiga sapra unteye surprise ya chocolat 80,000 sadusubira muri ville uravyumva 80,000 ni franga chambrette hunaba rindira cenge ndakuganirira umuntu uri chocolat za 3 za 3 za 2 za 5 sanitaire chocolat 80,000 ushaka kwibwira umuntu nambari predot ni predot zanye muyi uravyumva cenge ndakwibwira umuntu tuvugana ari hanze nambwiye ati nabonye chocolat nambwiye ati nera je ninaza mu Burundi nzokuzanira agafuko kama chocolat basi wirire 80,000 chocolat kandi ukumva ko yigura ego je no yigura ndayafise 80 chocolat 80,000 ego ibiro vy'ibiharage n'ibingahe birimwo oya le goût sont partagés oya nivyo ni mandabarira nta wariza iya burura muriza oya reka mbabarira Imana ndamuriza ija puse na yuzu umaze kubona puse ikintu cyose kije ubona umwana nera hinge ndakubwiye ndazi ko ufise bene wanyu kandi niwe uri responsable mva uri nka mama wabo abaraba ariko kuba hataraja mu bya mu myembe na ya misi ya saha ya nyuma yawowe n'Imana kubitarahagera hari akantu gategerezwa niyo amuvyara ukabuzofusiwe kwimba chocolat 80,000 tureke ivyo bya chocolat onye no mu isoko n'umugabo gwa mahera ngo genda ugura impuzu uraja mu isoko umva wabwiye umugabo ushaka impuzu ya 300,000 umugabo yaguye yashize ko na 20,000 ya taxi mads n'umwana mwiza yaguye niyo arengako babuje mu isoko
utegerezwa kugabanya kugira utari kabutura y'umwana. Mugabo rero urazira itandakubwire jewe si kuvuga ngo ni kubera ngo ntaravyara. Buriya je sindavyara. Mugabo n'abana bakunda ibisirimu. Sivyo, je sindavyara. Mugabo nagira ndabivugira n'imbere ya kamera. Bita buriya je ndaruta abakobwa, hari abakobwa ndusha bamaze kuvyara. Abakobwa bavyara nabi responsable. Urabona jewe ndamaze konsa umwana kandi ntaravyara. Vya vrai? Yego. Je ndamaze konsa umwana kandi nje ntaravyara. Kumuhibere ry'iwanje. Umwana wa mukuru wanje yaravyaye bamukata gatatu. Kuri cesarienne umwana umwe. Mukuru wanje aragwara arita hahandi umuntu no konsa umwana vyanga. Urabyina cyayo nkiki ntakirimo. Umwana naka kabere ntako urumva naka gapoitrine mubona ntako narifise. Umwana arita naravyuka mwijoro. Urumva mwijoro kujya umwana arumatwa umwana w'umubebe mama araryamye araremvye. Umva umuntu bakataguye bibagiriyemo ibintu mu nda. Mtoto agacaza gushaka gushira umunwa kuri jewe. Rero umunsi umwe numva umengo ni mwijoro gose ndavuga ati umwana reka ndamwonsa. Je umwana wa mukuru wanje yaranyonka ibere nkumva yuko narumva umengo no gaterera hasi. Mugabo nkagumiza ko umwana kankwega kanyonka kabisa nkavyumvira no mu mutwe. Kamabere rufise. Oya mwana kiri muto. Abagomba tetine kurya n'abatungwa yumve ko arayisha mukango kumva ko afise ikintu gusa. Afise ikintu ari karakwega. Nita umwana naravyuka mu gitondo nkasanga kade kantu kirabura imoko kabaye kizinze kakirabuye. Kabaye ruje. Mama burari mugare. Totwana ni nyonya. Nera sinase. Umutima w'umama arashobora kuba ubifise. Yeah. Ariko kuba utarashika kuri yandi uvuga ati ni jewe ni Imana. Yego. Hari akantu umwana wa mama akagibura. Hinga Imana izo kumera urugo gwiza. Yeah. Kandi mfashe. Amen. Umunsi uzohwa bweze umeze kuba mama mukuru. Je ndabitara mama mukuru. Umeze kuba mama mukuru c'est bonne gouvernance. Ujya munsi Imana izi kumfashirize n'imiburiburi. Yeah. N'imiburiburi. Ibisenge by'amasaha 5. Yo ya rita. Apana vya bindi ngugiye kuvyana ngo minota ngo 30 ngo namutoye oya sishaka kuzomutora amasaha 5 nera uzova abantu bose babibagiye urya mwana ariwe acha weye narigeze gutwara aba mama muhabwa amashugo yawe narigeze gutwara inda mugabo yo muri filme iyo nda rero ivuge neza ngoja Rujya makitara telekomande subiza inyuma gato kigare curo musirori narigeze gutwara inda mugabo ntwenda muri filme yo muri filme iyo baca bayita inda ya okaziyo uravyumva rero nari nkikina na ba Sami na ba Alvera rero Alvera cambwira ngo nera ngo urabona ngo iyo nda ngo ni wayikurayo ngo biraza kugorana ukuntu dusubira kandi kubumba ana igenda kugira ngo iboneke neza kugira nyene bayikore neza ibindi sasa hacagera muri pause kugira dufungure baca bavuga ati iyo nda ntayikurayo baravuga ati nera ihangane ukayikura iyo nda igumeyo inda ndayigumizayo Lita nimekuwa nakula nasikia kama mtoto ikanacheza na ikakwa hivi arunu bagushize ko atari umwana wa vrai nukuri nera inda nuboninde izo zose vugisha ngo urakunda abana bajya bose bazoba zero sinibaza pardo gatonya inda zirasumbana Lita bajya abana n'umurage mama Lita pardo gatona gutera apana umurage sivuze kuzobanka nimba bakunda 90% nera nagenda kubyo kuvuye muri maternité badosigara kuri 40 je ngomba kubaza ikintu kimwe bagera kuri 20 aho umwana watangiye gutwenga ubwo ndurabafuta kuko umwana wakura abana babandi bagenda mugabazo bazogerigira bene banje bazavuga muhini rarahindutse kandi ntubanka muri wo kumva kutabanka ariko cagishika atrafiki nico gituma reje ngomba nzogire mariage abana bacu bakuru none kuvuga ngo uzogire mariage uzo ko ari umusore ngumva mariage uvuga ngo ngumangire mariage na frate mukono woko ya bebe uyu ni ngoba uya vraiment muvuga ngo ngumva ngo nzogire mariage aho usanga ari umukozi w'Imana aravugisha nabisutswa gusa nakora kumana babaze pardo gatonye mu bw'ino bakobwa jeriki rumana niyumvira misi yose mutumira atangiye kubaza ngoya jango bara yaje kipindi cyane baya jando mutumire mini ko muyiwayi muyihanganiye kunywa matesi irekanwe shamze murakoze ariko rumana nibaza ubwo muvuga ngo imbanyi jiwe urabona hari iwacu muri komine na hangwa abagore iyo bibungenze
bafise ibintu uza wumva ngo mimba inataka ngo imana ngo yantumye ngo nikure budongo ngi tafari ngibiki ivyo ko muri ville ko eske murashobora kuma difference yaba abantu bari muri ville eske bagiki kwino atamatafari vy'ibinombori bihari amatafari amwe baturira mukamenya ko kibaje ibintu nyene zo ngo budongo ngo amatafari biki iri muri ville genre nibiki si zimwe mugabo kandi ari nza bitwara umugabo arabirondera irekwe rifata ugutandukanye kuri umugabo atavyutse par exemple nka nawe utaranavyara je umwana wanje wa mbere ndamuvyaye bagiye bene babona Yezu bagiye bana tuvya tukiri kwishuri bagiye bana n'amarayika bigendera hewe ngo ntutwara twayiriza canke ngo ahugwe ngo nibijumbura ajya ibijumba amabuye ikintu cyose kundaza bagiye bana ari umugore mukamegeze gutwara imbanya acabwira umugabo ngo mu gitondo shaka umwembe ku mugoroba shaka ipera shaka ipapayi umunsi macabwira umugabo ngo numva shaka grenade umugabo acavuga none iyo grenade ndayikura yiko nta musirikare genda uyirondereshe urumva shaka inko genda mugabo ubeshe yashaka kumutesa oya mugabo je ndabwiye impamvu gutwaririza ari ivyo je mwana mbese sinigeze ntwaririza nera namwe yabe no kunyamvyare soda sinigeze benye ikintu na kinge mpaka sinenda kasari nsanga ko mwe nabona Yezu bagiye nta makosa bagira maze kuba ndi mu rugo maze kuvyara maze kuvyara ndi mu rugo neraje ndakunda inyama cane kandi mezi abiri wagenda ukuri kumezi abiri iyo yo mu rugo oya nagenda uko naragenda hoho narava no ku gitanda batahankuye nera naragwaye shaka gufa ndagufinza ikintu nagi samaki je sinkunda ifi abantu bari proche yanje ndayirya ntacingira jewe ndagifi ntacingira ariko ngumana kakanu iguma imota kanoze kajya kakanoze ndakura ari mawe ndahekenya ibiki nkumva ngumana sinayishaka ariko lakini muzaifu naragifi hama sinkarabe kugira njyame neza kugira sincira y'amaboko narishije yafi umuhisi byagenda gute mu gihe amashombo kwiba imana zanje kenshi yumva yabari ruguru kuri te kandi nitwanahura kenshi kandi yarabitahura nari ndemvye biteye ubwoba nama mu bitaro naramuhangayishije kuri ico kintu hamwe azarambaza ko umwana wa mbere tutigeze umeruka mugabo Rita yarakunda umunozanye umufasha wiwe ariko nampenda sana undi kinakusumbua misi niko muswarundi udakunda umugabo wawe kubera ndavye ama interview menshi afise ibintu yakunda agomba kuvuga umugabo erega ubu nawe mbona kandi hariyo manke mbona navyo ndi mu kirundi bavuga ngo wambaye ikirezi ntamenya ko cera kicambaye umenya agaciro je nirwo ndabwiye n'abagore mu vyumve umugore wese ukunda umugabo wawe bigishoboka kuko umusazo badahari canke umugabo ukunda umugore wawe n'umusi tuzorondera umugabo peut-être yafakaye tumuha ikiganiro ashaka bera arongoza umugabo yapfakaye muze muduha ikiganiro arakubwira yuko umugore wa mbere kandi umugore wa mbere bakibana yakubwiye ko umenya amafuti afise n'abahabara wa mugore amaze kugenda kitaba Imana ashaka zanuza ngo furani kwa fazari ngo ntarakani yari ameze nk'ubu rero nibaze bakubeshe kandi impamvu usanga kenshi umugabo wanje je ndamuvuga histoire nyinshi natangiye guca ubwenge n'ubuzima bwiza je naciye natangiye kuba nk'ukuberaho gushika nino Sahara sinzi so nice je ndasinya madame kanaka polisi kije gusopa muri salati allo kanaka misiko wewe toto okay abya kuvuga ngo misiko wewe ya sibyiza Kigano chanyu kirimo amajambo aremereye. Okay. Mimi kwanza nianze. Mr. Chocolate. Hari ibindi bintu jewe hari ibintu mana yanje nkimubona gusa. Urahakaze. Nkimubona gusa. Abakunzi b'ikiganiro hitanera baciye bandungikira nera gendura buryo muhungu yakuvuze. Ngo yakuvuze ngo yavuze ngo batagira ibisusu. Eti mwanamke hana ngidi. Rudiria ikiganiro giheruka navuze umukobwa atagira igisusu ameze nk'itelefone itagira blendage iguye hasi ntibatora nivyo navuze none we nta gisusu ufise
kirihe no ujariki wicari ereganira ufise taye igukwiye nera urengeje nga ucuba mubi none ibaze igisusu kigeza apa hakuna utapita wapi hama rero umaze kubona ico hama rero uvuga umva bagumye bandungishira bambwira ndera hari umuhungu yakoranye na Rita uno musi we ni wakoze oya sinakoze nera gendura hariho umuhungu mugufi ndavuga ati yagize iki yandi mugufi bwa bundi uravyumva baguma bampa linki nera kandi barabizi ko linki ntigeze kuyibona babizi no linki ntegerezwa burya muhungu nera ngo nibaze ko yashatse kuvuga wewe ahantu abantu niba bikura abantu bateranye hajya bacavuga ati n'ukuntu nera dahari nibo bashatse batuba kuduniya uravyumva ngo nera ngo wemva ngo yavuze ngo abantu batagira ibisusu kandi nikangara kipini nikasema uyu mutipo nginaboneka nk'umunatwe Reka mubwira ibintu mu mutazi. Tubwi abahungu turabana ba Imana mbabarije reka ndabivuga abahungu mu vyumva. Nimwe si mwese. Siye banaume dufise ingorane imwe abenshi majority. Ngiyo. Bavuga majority. La majorité. Abahungu turabana babi. Umukobwa atagira isusu. Mu Giswahili haba muitagi mke. Mke wangu. Mke wangu iyo ukazokumva umuhungu avuga ati ngo we ni mke wangu. Habavuze umukobwa afise Nyashi ni giki? Igisusu. Kawaida umukobwa adafise igisusu ushobora kuvuga ngo mke wangu. Pako muke na mukeka. Mukeka urawuzi? Urya bicarako. None gasha tudahendanye muke n'ubwo umuntu uvuga ati uyu kama niko naye mu barabara vraiment kila mtu anasema vraiment ndafise muke. None ukamusumie dufatiragize mariage na mademoiselle waje. Erega ngwari ko mbegi tugiye. Waje ni muto muto. None uzomugabira indagara zumye. Umba nkubwiye. Uzomugabira indagara zumye akasugana. Ari abantu babosha imiti bari umukobwa bwakuze buri mu stress ya mapenzi. Unakatara? Ugomba kuvuga jewe. Ega we ni wonze. Hapana. Wose taingana igize. We ndabona erega uyu Brenda aziriko. Brenda aziriko. Kandi yateke inyuma ya EPCR vraiment c'est bien. Na weye. Ariko bana, okay. Mr. Chocolate. Ego, tonto chocolat. Okay. Narigeze mbenda hera. Numva umengo ritushikira ni wewe kivugako. Hama rero nababwiye yuko nzomubazanira hari urusaku. Ubwo rusaku twaruvuganye na Nera twe kenshi rero turaganira. Twarakuvuze ubwo rusaku ndagumvise ndarubwiye Nera urya musacha arambuze. Urumva ati weye ndugu yangu siterezi hauna uhakika. Ati ubwo rusaku nkeneye kugumva rutazonkwegera. Ati wewe Sharita ivyo bintu ntavyo uzi neza. Eske nk'ubu twobivuga kwari abantu bafise izina ngaha gashaho ukabivuga bakitura ubutungane. Abone kamdoma kutakukokote yaga. Charambwa kandi nivyo ingamaze mbandanye urusaku umunyarusaku wa mbere yemera nohoze ndatohoza amatohoza rero yarashitse vyose naravyumvise ndugu yangu kumbe sanzwe wandika indirimbo vuze guke ucumenya impamvu ndabivuze Ure tugomba tubinjiriye n'abari ikirako ndiyumvira narinzi yuko wagiye muri quartier mbamo bakakwambira ngo ureka warugize ubwoba ari bebesha mimba none n'ivyo bikuhega shakonzi ko wewe warugize ubwoba kubera umukozi w'Imana uri biyuwa si kawaida hiyo kawaida erega umuntu agomba je ndinze ndagusaba ikiganiro nesa ngo ndakuziguke amamunyu mu muntu aramera nk'ubinshishije ko rero ikibazo hari abantu bavuga amakuru Nera uramaze kubabwa umuntu n'urusaku agaca kubwira amajambo abiri hangwe ngo ntibitse bintera agaca hora kandi yamaze kubivuga agaca avuga ngo ntuzobivuge ngo ribanga ryacu ibanga kandi uwo maze kumbwira urusaku ndarigira ibanga gute kandi utambwira urusaku rumeze neza abantu mudoza murama amakuru ndabinginze nk'urusaku rukwiye gose nyene hamwe inkuru nanje ndayivuga hama ikindi kintu ujya muntu ashobora kuguha urusaka agaca kubwira ngo ntuzubivuge ni bo we abari umunyarusaku n'umubeshi wa mbere nenda kubaza ikintu kimwe werutse wambagije ivyo content creator vyo comedy nivyo ivy'imiziki vraiment none ubiza mana ya nibitu mwege kwambie ni rusaku we twambiye tuko turarukubwira we nyenego ntirukibaye rusaku Rita sivyo rero wewe duha umuco wavyo oya neza kugira ndabivuge neza anione daba ego nkura mataratara kugira uvyumve neza wewe na oya sinovuga ngo mpenzi wa naka kubera sindaba uhakika ko bakundana wewe nujya munyamusaga aririmba uramuvuga izina kubera n'undabana muri korale canke indirimbo za profile okay naho rewa niyo ndirimbo nzovuza
naolewa jamani, naolewa gumuco. Wewe uga Munyamsaga, Umunyakamenge n'Umunyamusaga. Mwahuye gute kugira mujya kwandikiranira indirimbo? akava muri Musaga ko mutamuvuga izina ninde? Monia. akava muri no. Oya agenda bitahura impamvu bahuye. Rino Jesu Munyakamenge. Bahuye aje kura wakayanza ule ameshuka. Wakayanza lishuka kina lishona Shikamenge. Manaki bari kutanaga Monia kwa kumwangalia Unajua kama Kamenge ni karibu ya Kayanza. Wanyakayanza bote wa Kirundo wanafikia kwetu. Kandi rero uyu bamva barakwegana na Rino. Je nibaza ko yaraje kumuraba. Ugonda urusaku Monia ntavyo nzi ndiko ndayibari. Kandi rita mu Kamenge yacu turasaba tipe. Ntabayi wa kabiri uyu. Raba Herve abantu mu Kamenge irafise mwa. Kamenge irafise. Mugabe kibazo cabo. Bunyumba butakaza baravuga. Mungu wangu. Yego tubarire rero. Irya ndirimbo je numvise ko ari we wandikiye Monia, uhora wandikira Monia. Wabimbari uhora umwandikira. Sinzi ko wanditse imwe canke wanditse zose mugama byose. Dushaka kuduha umuco. Aha turica. Kumbe nanje nzoririmba. Ya majambo n'imitoma niyo nabura. Mimi juzundira imbere ya mama, uzonyandikira ya mama wanje. So nkuko mu kiganiro giherutse nunabihakane kuri YouTube izina ryawe naribonye kuri gandirimbo ririko Bizimana Patient naperereye nibaza ko tudasesangura. So nkuko nabivuze mu kiganiro giheze cyagiherutse nabwiye yuko je mfise talent nyinshi ya comedy yo kuririmba songwriter ari byo bita mu Kirundi umwanditsi w'indirimbo. Ibi abavuga byuko kuba naramwandikiye Monia indirimbo ego kandi avyishimira cyane. Okay mani shimwe urusaku Rwanda sibubeshi je ndavyishimira cyane cyangwa ndavyishimiye cyane kuba naranditse indirimbo kandi Monia ntabwo ashobora kubihakana kuko umuntu arinze asohora indirimbo hama gaca agenda kuri YouTube akandika ko songwriter agashira ku izina giwawe nuko abazi neza yuko naho oje imbere ya kamera kabivuga ntibiri bisanzwe ko no bagenda kuvuga gashobora washaka kumubaza ati uyu muntu ninde ego ijya naolewa n'ijya nayanditse no muri clip urimwe niwe pasteri ushima ibintu byose je rabikurikiraye mimi ndo mchungaji muri ndirimbo rege ndi pasteri ya naolewa n'ijya nayanditse nije apana nayanditse nundi muntu nijeje nyine nayanditse ijya ndirimbo yose ego umvise verse ijya naolewa ivuga ngo uko wapi my ex nataka nikupe kadi kesho nitaolewa nataka ufike sitaki zawadi niko pamoja na habi anakusalimia eti kesho sikose ukule ukunywa tagaramia umenitupa kaniokota mgonjwa yeni dokta imeshang'aa nyota naolewa. Ariko ndirimbo bacavuga ngo iyo nyimbo ngimo ndari bikosada burimo akagaye none umwetse ukemvita umwetse mu rubaza rw'iyo gacuga ati ariko tubisubire mwerera ahubwo Monia bamaze kunuya kajya gatonya gusa acavuga ati manager nakuya studio niyashaka kumenya ngo uyo ningana narandika ninde yaje naje kugira presentation tushayimba Arika sawa inspiration yavuye hari iyo ndirimbo yawe Donasikia bitu ya baba ex yarakomeretse afise ibisebe Jona paka tuambie Jona tuko tuambie na usi no bo kweli kandi misi sukunda kuvuga ex la fois passée turi indirimbo ya ex engaje kuvuga jewe sanzwe mfise ama beef na ex yanje ivyo barabizi kandi jewe kugira jewe muri jewe akajambo kamwe kuri ex wawe nyine kare gukurikirana akajambo kamwe kuri ex wanje jewe ahubwo jewe ari kintu iyo munsi imana zo mu mafaranga mubari ariko akumbi oya ikintu wokora basinda kubaza ikintu wokora kugira umu-ex wawe yicuze kugutakaza mubaza ko ukora yaragomba bababwire bwira ex wanje ikintu wokora aho uri hose ni Mr Chocolate ikintu wokora kicuza ikintu je mbona no ukora umu-ex wanje akicuza kuntaka vuga wewe ariko akura nuko imana umunsi uzoma amafaranga imana ikazoma amafaranga yagira uko ndabivuga nishavu ex wanje umunsi imana izoma amafaranga nzoza ngure iparasera mubamo
ijya parcelle y'abavyeyi biwawe arare hanze muhangayike mufe mupanze mufe muhangayike no mufe mupanga munya kabiga ryo muri mukinama muci bitoke ku muzinda mpaka numbe mugeze mu kabezi ex wangu kufunangayika ngwaye kugura parcelle yiwabo no mu ex wanje Yesu we bafe bapanze bona ko mtoto mbaya hamwe dovuga ati vraiment umva arengana ati ahari wacu Mr. Chocolate usaba ex bangahe nabazi ex wanje aho uri hose erega wambaye amarori ntavyabona reka kwanza mbone neza ex wanje aho uri hose yego umusabire ku Mana sindonga amafaranga nikipata franga ex wangu iyo parasera mubamwo nzoyigura turagura muhangayika ufe munangayika mufe mupanze uno musi muri kumuzinda kesho buterere kesho yake bukirasazi maramvya mubone shaka numve muri mu cibitoke cya Rugombo mugabara kuba baje none urazi vraiment urazi nta kintu kibabaje nko gukunda umuntu nko kubukundanye n'umuntu cyangwa kubukunda n'umuntu yego hama uyo muntu akagucitinga yego n'umupeti cyangwa umuntu yabona couple yanyu akavuga vraiment yona bapenda umva wa undi myereka umvanga n'umuntu basi je mba mukamenge ukamvanga n'umuntu bamugatuma nasema vraiment birifika nimbare bakuyuwana umushabiki wacu ex pole kunywa juice kunywa ngoma nguri parasara yiwanyu ex mufe mupanze yo pole kandi rero wabona aba ex bibanje rero nakuteri mu famille yiwabo bavukana ari benshi impamvu mvuze yuko nzogura parasara bapanze nuko nzi ko iwabo bavukana ari benshi umba nawo ugura parasara miliyoni 500 bakigabura atenda mu barabara ntibashobora kuronka andi mafaranga mu parasara yo naho bagenda kumuzinda none nkiyo buri mu ex wanje usanga bavukana abantu 30 umva papa we yavyaye abana benshi bagore benshi waje from ex wanje from ubundi Mr. Chocolate mu ba ex office ni bangahe bamubabaje cyane kurusha abandi ku buryo yumva yo kwifuriza ikintu kibi urabajwarita oya jabe nzindazi oya kuna bivuga none bava kuna ama parcelle aba ex 10 umva bisigura ko ari uyu reka tubarire tubwire bo je ndinze mvuga ati Imana izo amafaranga nuko Imana itazo amafaranga ngo parcelle mwantuka murabizi amen erega ariko mukwiye kumenya gaje n'umukozi w'Imana cyumbuye kimenya dabo cyumbo cya Bwana cyumbo cya Bwana je Imana impaye cyangwa umunsi Imana izompa ntazompa Imana izompa amafaranga yawe Imana nitanga inusu ubundi ngo fungwa akubura kaze mburiya tonti chocolat Imana izompa amafaranga menshi sindogira ngo kagari ho kabido oya cyana manive bave witi malenje mubirere ndagoza vava muremure yica mnyamodoka ntambona uko mbona nikumbuka baba urashaka amarori urashaka kuyambara uri bon baba uko mbona nikumbuka sinzo ndura nimero baba umutima wose barawukuye haracari umutima ngaho no je umutima wanje na ushize ko brendage je umutima wanje barawupase barawumena hamwe muganga avuga ati no furi ko dushira ko brendage eriko umutima ufite brendage ni iki brendage ni umaze kuvana n'umuntu ujya mu usubira kuronka sivyo ujya mu uronka cyangwa usubira kuronka ubwo twita brendage y'umutima right now so I have a son mfite umwana afite mama wiwe tonto chocolat mfite umwana yitwa niyo nkuru Don Junior urumva mama wiwe n'umwana wanje ndavuga ko ari bo brendage y'umutima wanje baje gusiga urumva rero wayaronse brendage I have a family I have a wife n'umwana wacu yitwa niyo nkuru Don Junior wow ciao guys Mr. Chocolate official dorere kuri TikTok